Amahoro ndaramukije mwese abari ku murongo muko muradukurikira ni Ange Michel Muhamara ko muravugana ndabaye kaze mwese bari ku murongo kuri Facebook kumbure n'abazokurikira ino nyigisho ku murongo wundi haba kumbure kuri YouTube canke wihawe n'umugenzi ndabaye kaze mwese naganda nabasaba ahubwo abari ku murongo abamaze kuza kwifatanya natwe ndabona Clovis ndizeye n'abandi kumbure ndamashaka kuha video mukarungikira abandi mutumira abagenzi banyu abari ku murongo kugira bashobore kuza kwifatanya natwe ndahaye kaze Ana Betanze ko ruriho kaze na wewe ahubwo na felicitation kugira mariage Bertrand felicitation rero ndabaye kaze mwese nkuko twatanguye inyigisho twatanguye amanseignement kuvyerekeye gukira ibikomere byo mu mutima ngene abantu ashaka kubohoka amablessure yo mu mutima twagiye turahura navyo mu buzima bwacu twaravye ibikomere bishika bingahe bibiri igikomere ca mbere twaravye ni igikomere ca bando co gutabwa canke guhebwa hama igikomere ca kabiri twize ni igikomere co kuba rejeté kuba rejeté canke gukumirwa twarize ibintu bitandukanye turabona ngena umuntu yahuye n'ivyo bibazo bitandukanye byo gutabwa co kuba abandonné canke co kuba rejeté waba muri famille canke mu bagenzi kwishuri ahuba twarabonye yuko bikwaffecte ngena ubaho ngena wiyumvira ngena ubona ubuzima ngena umana n'abandi birafise ukuntu ngene bagira ingaruka ku buzima bw'iwawe bwa misi yose ibi ndabivuga kuri kote yo muri rusangi ku bantu bakijijwe no ku bantu batarakizwa abantu batarakira Kristo kuko abantu benshi tugendana ibikomere mu mitima hari abantu nuko murankurikira mwahuye n'ivyo bibazo mu buryo bumwe canke ubundi rero ntarandira uyu munsi ashaka tubandanye twiga igikomere kigira gatatu cerekeye gusuzugurwa canke humiliation igikomere cyo gusuzugurwa abantu benshi baragendana igikomere cyo gusuzugurwa ugasanga hari abantu hagusuzuguye mu buryo bumwe canke ubundi kandi ugasanga ni ibintu biremereye ugasanga ibintu bikubabaza benshi twarabibayemwo abandi mwarabibayemwo abandi muriko murabibamwo canke muzobibamwo n'imbere n'ibintu duhura navyo mu buzima bwacu bwa misi yose ariko uko navuze hari umuti hariho inyishu y'ingene umuntu ashobora kubaho ivyo bintu akagenda arabikira kuko kubibamwo ni kimwe no kubigumamwo n'ikindi bikaba ibintu bigize ubuzima bw'iwawe kuko birafise ama mechanisme bica bikira muri wewe ngene uca witwara ngene uca uvuga ivyo ukora bimwe bibi ukibaza sino kurikira muri ko ndakora ibi bintu kandi nashaka kubivamo bikanka Yesu aratanga inyishu umugabo niwe nyishu nyakuri rero nashaka uno munsi wanda dusoma ijambo ry'Imana ine inyigisho nizira yuko même certainement verset menshi ya Bibiliya imirongo myinshi ya Bibiliya mvuga ni inyigisho iza kudufasha gutahura ijambo ry'Imana ico rivuga ari ngene Imana ishaka gukiza imitima yacu turasoma muri Job Yobu 22:29 ndasoma mu Kirundi no mu Gifaransa kuko ikirundi kirafise ukuntu kitavuga amajambo amwe neza iyo umuntu yumva igifaransa n'icongereza bica byumvikana gusumba haravuga ngo nibagutsinda hasi uzovuga uti hari kimvyutsa kandi uwicisha bugufi Imana izomukiza urumva mu Kirundi bavuze ngo nibagutsinda hasi uzovuga ati hariho ikimvyutsa kandi Imana izogukiza urumva ko Imana niyo solution iyo umuntu ari imige kadusoma igifaransa muri Job 22:29 Havango vienne l'humiliation, et tu prieras pour ton relèvement. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Urumva vienne l'humiliation, et tu vas prier pour ton relèvement. Umva uzosenga ugira Imana igira iki ikuzamure ikuvyura habavuze mu Kirundi ngo nibagutsinda hasi nibagukubita hasi muri make humiliation n'umuntu agufata akakubita ama emotion ibigumbagumba byawe ama emotions yawe akagushira hasi ni gushigwa hasi mu yandi majambo humiliation n'umuntu agushira hasi ikirundi cyana bivugana neza ngo nibagutsinda hasi nibagukubita hasi uzosenga Imana ikuzamure ikuvyure uzosengera ukuvyuka kwawe rero ico Imana ikwipfuriza niki nuko Imana ishaka yuko nimba ari ikintu cyo gusuzugurwa cakubayeko sinzi ikintu cyacu cakubayeko ndaza kuvuga ibintu bitandukanye bituma dushaka kuba mu buzima bwo gusuzugurwa waba uri umwana waba uri umuvyeyi uri umuntu yubatse uri umugabo canke umugore canke warahukanye nabyo nyene birabaho ivyo byose ndashaka zo kuganira turabe ibintu bikenya bigutuma atuba muri ubwo buzima ingaruka yabyo ico biza gutuma mu buzima bw'iwawe
ariko kandi n'ingene umwami Yesu ashobora kugukiza. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Yesu ari capable yo gukiza bene data. Nta kintu niyo kimwe ndiko ndavuga muri bino bintu ntarabamo. Bimwe narabibayemwo nkuze, ibindi ndabamo ni mutonya, ariko humiliation kenshi si ikintu gishikira abana batonya. Twabonye ko ikintu cyo gutabwa labando hamwe n'ivyerekeye guhebwa rohoje canke to be rejected ni ibintu bishikira umwana akiri munda, bihera munda y'umwana akiri mutonya canke ingene avutse canke umuryango yakuriyemo, bishikira abana. Ariko ikintu ca humiliation umwana akiri munda ntikimushikira cane, gikunda gushika umwana avutse akiri mutonya. Rero nagenda kubwira ikintu gikomeye, ibintu byo gusuzugurwa ni ibintu bitangura umuntu akiri mutonya. Kandi nagira mvuga ikintu, humiliation canke gusuzugurwa ni ikintu gikora, sinzi ingano hano bivuga mu Kirundi, gikora indani mu mutima, ico bita ibwina mu mutima, kuri dignité yawe canke ku gateka kawe, agateka kawe, ibigumbagumba byawe bigakomereka kubera bagushize hasi. Umuntu wese ngene Imana yamuremye mu ishusho yayo. Imana yakuremye mu ishusho yayo, kandi mu kurema mu ishusho yayo yashatse kugira agaciro, wubahwa, ukundwa, wumve ukunditse, wumve ko wemewe, wumve gusa agaciro. Rero Imana mu kukurema yakuremanya agaciro, yakuremanya ubwiza bwayo. Rero tubabitubwira ngo Imana yaturemye ubwiza dushushanywe na Kristo. Rero Imana yashatse ko tugira ubwiza, tugira icubahiro, tugira igikundiro, tugira kwemegwa, tugira kudashigwa hasi. Ariko icaha kiza gutuma ibyo bintu byose biza kubaho, aho umuntu aba umwansi wa mugenzi wiwe. Rero gusuzugurwa gwa humiliation iza gutusha kuri dignité yiwa, ku gateka kawe. Muri abantu mungana gute, kumbure muko murankurikira muri zo nyigisho muri kano kanya, mufise ikibazo yuko mumengo munendinye, amuntu akaba yumva ntabereye, ntakwiriye, ntacamaze, ntaco yoshobora, ntaco nzoshikako. Kubera iki ivyo byose bihagaze ku majambo wabwiwe, bihagaze ku bintu wabwiwe uri mutonya, ko bakubwiye ko atacumaze, ko atatuzovamo, ko atagaciro ufise. Ibyo ni ibintu abantu benshi bagenda barahura byo mu buzima bwabo. Rero humiliation iratusha kuri dignité yawe. Sinzi wakwimiriye, sinzi wagufasha nabi, ariko uko biri kose hari abantu mugendana ivyo bintu mu mutima. Bamwe muri abantu mukomeye, muri abantu mwiza amashure mwemewe, ariko kuba umuntu afise igikomere mu mutima ntikiraba amashuri canke kutagira amashure, ntibiraba uko wavutse no aho wavukiye, biraba ibintu wahuye navyo mu buzima bw'iwawe. Kandi mwibuke ijambo rimwe, Bibiliya tubwira yuko shetani atakindi kimuzana atari kwica, kwiba no gutikiza. Rero umuntu wese baragusuzugiye mu buzima, suko mu mutima wiwe nawe yabishaka. Kumbure mvuze birashoboka ko ari umugambi wateguye, mugabo inyuma y'ikibi cose kiba umuntu yo gukorera nuko hariho shetani inyuma yacu. Rero kenshi na kenshi tugwanya abantu tukibaga ko inyuma yacu hariho shetani. Rero gusuzugurwa birahera cane cane ku majambo mabi ubwigwa, amajambo mabi. Bene data, Bibiliya tubwira ngo, Bibiliya ndayikunda, nta kintu na kimwe Bibiliya ivuga kitarico, ngo ushobora kuganza ururimi rwiwe washaka no kuganza umubiri we wose. Iyo umuntu ashobora gufata ururimi rwawe, amajambo asohoka mu kanwa kawe, n'ururimi rwawe ukaruganza, amajambo akuvamo ukayaganza, umubiri wawe wose uba ushobora kuwumetriza. Muze murabe kenshi iyo umuntu yihoreye bamwita umunyabwenge. Na Bibiliya niko ivuga ngo n'ikijuju iyo cihoreye bakita ikinyabwenge. Ngo ariko umuntu ari essence ngo avuga amajambo menshi ntaharure n'ivyo yavuze. Iyo n'amajambo no muri proverbe, mu migani. Rero iyo umuntu ari yihoreye avuga amajambo make, kenshi yirinda ingorane, ntakomeretsa abantu benshi. Ibintu bya humiliation rero kenshi bihagaze ku rurimi rwacu. Ururimi n'urugingo rutonya n'agapati gatonya k'umubiri, rurakaze. Muri kano kanya muriko murankurikira muri abantu mutari bake ngaha ku murongo, abako barakurikira zino nyigisho, mwaza ngo muriko mukurikira iki? Amajambo ndiko ndavuga, amajambo mvuga afise ubushobozi bwo kurema, amajambo mvuga afise ubushobozi bwo gukiza, amajambo mvuga afise ubushobozi bwo kwica, bwo kubabaza, bwo gukiza. Kandi akubwire amajambo tuvuga afise ubushobozi bukomeye cyane, afise ubushobozi bukomeye cyane. Iyo bw'ijambo umuntu bwiza, ijambo ryiza kenshi abantu tukunda kuvyibuka. Umuntu akubwira ati uri mwiza, hari gushobora ngo urakumbesha kumema, ariko umuntu akubwira ngo hengene gisa, urabona iyo ni humiliation. Akubwira ati hengene gisa, ico kintu uzokwamucibuka imyaka yawe yose. Kubera iki? Yakoze kuri dignité yawe, yakoze kuri identité. Ndatwera irindi jambo rindi, yakoze ubucuri. Umuntu wese ashakeneye identité yiwe yuko
ihabwa agaciro. Rero amajambo yacu ashobora gukiza, ashobora no konona ubuzima bw'abandi. Nama ndiko ndavuga mu nyigisho nk'izi niko nazitanga, iyo dukumviza amajambo nk'aya ntuzobanze kuraba bagukomerekeje, ahubwo nawe uzogenda urabe abo warabwiye nabi canke abo wabwiye nabi uno munsi. Nabuze umuntu wabwiye nabi, nuwo mubakanye, n'umugenzi wawe, nuwo mukorana, nuwo muvukana, n'umuvyeyi wawe ukumbura wamwishuye nabi, canke ari umuntu wabwiye ijambo ribi ryamukomeretsa ubuzima bwiwe bwose, ugasanga aragendana igikomere, ukibaza igituma umuntu agukwepa kwanka kumbura agenda arakuvuga nabi, kumbe n'amajambo yiwawe. Rero amajambo yacu ashobora kuba amajambo meza, amajambo mabi, amajambo canke akiza, amajambo aremesha abantu. Rero kimwe mu byo tubwirwa ni ikintu cyo kubwirwa ibintu bibi ku buzima bw'iwacu. Ugasanga umuntu akubwiye ngo ntazovamwo, canke kwama bagutuka imbere y'abandi, ugasanga uri umwana muhira wagira avuga ngo hora. Ivyo rero bironona abantu. Indiko nabivuga maze go n'abajene benshi, ndamaze imyaka myinshi ndiko ndakorana n'abajene cyane munzi kwigisha ijambo ry'Imana, nagenda asanga ikibazo c'abajene benshi ari kibazo cuko babwiwe yuko ataco bamaze. Ugasanga umuvyeyi aravyaye umwana atanga kuba mubwira ngene asa, ngo ivyo bitwi, ngo ivyo bizuru, ngo ngene akimeze, abakwita amazina mabi. Abone bande abavyeyi bakuvyaye. Tubaze tureka abandi bantu, papa mama bajya bakuvyaye canke bajya abantu bagutunze, bakubwira amajambo mabi yuko atajuzovamwo, azokwimarira, uzopfira mu mpimba, uzokuba mufunzwe, uzuri gipfu. Amajambo nkayo, imagine umuvyeyi yita umwana wiwe amajambo nkayo. N'amazina mabi mwita abana banyu rimwe na rimwe, nukuza bara amazina yanyu mwita abana banyu, mwita abana banyu amazina meza. Rero kubwirwa ko atacumaze, ko atacushoboye, hari abantu benshi b'abakene badakenye kubera atama aptitude bafise gutunga canke atabwenge bagira, ahubwo ariko yarabigeze kuvuga amajambo mabi. Ayo majambo atusha dignité yabo, kuko atakintu na kimwe bashobora gukora, baguma bumva umengo ico bakoze cose kizobananira, bakaba babicwa na paralyse, bakaba abantu be paralyse bari ngaho badashaka kubahuka ngo bagende bakora ikintu. Ariko naganda kubwira inkuru nziza, biritubwiye ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Bene ati ayo majambo narabwiwe inshuro nyinshi jewe, inshuro nyinshi, ariko namaze gushika ku bintu byinshi. Ndibuka umwigisha yigeze kumbwira amajambo mabi. Ari umwigisha anyigisha tugenda mu za bwa minsi yose, arambwira yuko ndikijuju atavyo nshoboye, ibintu rero ko aratwigisha atavyonzi, kandi urumva byari ibintu nyene ndiko ndiga kwiga, twese turabizi kwiga. Arambwira arandekuraje, ngenda kwereke abantu babiri batandukanye. Umwe yarandekurajije ahubwo no kugukubita akagukubita, ariko uwundi arantera intege. Uwundi antera intege arambwira ati Ange Michel, sinzopfa ndamwibagiye, niga mwaka w'icenda niho niga niga mu mwaka w'icenda, neza ko mu w'icenda. Hanyuma uwo mudamu nari umwana w'umuguruguru, anteta na mujene madoresa akubaga nawe ibiyeri byinshi, boite ibiki, ugasanga rende sinonda kwishure namana rende yose kubera ibiyeri, ama weekend na prolonge ugasanga different sinaje. Hama umunsi wo dukora interrogation mudamu, niga mu Kirindo kwangeze kwishure gitwa kwangeze kera. Hanyuma uwo mudamu ndaza nkora interrogation yingisha geography na histoire, ndaza nize natonze nka rimwe, ndonka amanota menshi muri kuru yiwe, naho amanota menshi muri yo kuru yiwe. Hanyuma acararindira avuga ati Ange, ndashaka tuvugane, kopi yanje ntiyayimpaye, abandi bose yabaye amakopi yabo, je ntiyayimpa. Acarambwira ati ndakeneye tuze kuvugana. Je nca nibaza kumbure bana nironkeye ngira ngo 0 cyangwa 5 ku 40, niba kwende gusaye ku 40. Hanyuma acaranjana hanze doje arambwira ati naye shaka tuganire gatonya. Ati Ange Michel, uri très intelligent, uri umwana w'umunyabwenge, urazi ubwenge. Aturazi ubwenge cyane. Ati mugabo ntiwiga, ntufata umwanya w'ivyigwa, urasiba cyane, uza waborewe. Aramano yabona kijijwe entreta, note byaka kandi yabona kijijwe. Hanyuma ati nukwinaganda kwankuraje wogishaka mu vyigwa, wo kwexera, uzotera imbere, uzoshika kure. Aranyakuraje arambwira amajambo aho hari umwaka w'icende, baza kwazi imyaka ingahe, imyaka myinshi cyane. Hanyuma umumama numva aramartse, arankoza hari yankoza ahantu aho ntabwigere mbwigwa ko nshoboye, kuko abandi bose barantuka ko nditubira ndumuguruguru ndumubandi ndibiki nabigisha bamwe bakantuka ko ndumubandi ndumuhimbiri, amajambo nkayo. Ugasanga mu bagenzi ubwo atazovamwo famille nibiki. Uwo mudamu arankora ahantu mu mutima, kuburyo gushika no munsi nimaze gushikako, ibintu maze gushikako
maze gushika ku bintu si byinshi cyane kandi si bike ariko hari wambwiye yuko ntashoboye ibintu ndiko ndiga ibyo ko aranyigisha atajya nshoboye kandi ari ibintu bijanye no kwandika ndamaze gusohora igitabo kandi ndagisohora ngaha muri Amerika hondi kumbira bamwe ntimuzahondi ni muri Amerika ndagisohora ngaha muri Amerika siko ndavuga kugira ngo niyemere ndiko ndakwereka yuko hari umuntu ashaka kubwira ijambo rimwe ritusha kuri dignité yawe riyakoronera ubuzima bwawe hanyuma akaba n'uwundi atusha avuga ijambo riguhindura ubuzima mwari muzi baje gutuma tuja mu mashengero kurondera ijambo ijambo nico gituma iyo usengera ahantu atajambo y'ukuri y'ubuzima bwa Kristo rihari rihindura ngana wiyumvira nk'Imana ingene Imana ivuga ijambo ry'Imana rivuga rikora kuri identité yawe muri Kristo Yesu ubwo Kristo Yesu aje kurestaurer ivyo Adamu yononye akoreshejwe na Satani so Kristo Yesu aje kudusubiza iyo identité nshasha itwemeza yuko turi abantu b'agaciro atari mu gaciro k'inguvu zacu mu gaciro k'inguvu zo muri Kristo Yesu Imana ishimwe cyane rero ijambo rirahindura uyo mudamu yahinduye ubuzima bwanje bwose uko aranyumvisha ko ndi umunyabwenge ko nshoboye ko nshobora gutera imbere ngize ishaka ahindura ngana niyumviye n'ingene nibona mu majambo yambwiye atarenga iminota 5 twaganiriye abarahinduye rukundo mavi arahinduye ubuzima bwanje bwose hakaba n'abandi benshi bari baranciye intege bambwiye ko atacu nzoshobora atacu nzovamo rero abantu benshi rero twumviriza ibinyoma gusumba ukuri urabona ibinyoma numvise imyaka myinshi irafa ko haza umuntu umwe niga mwaka w'icenda ambwirija amajambo makenya meza yo kumotiva yo kunyereka dignité yanje agaciro mfise mbandahindutse rero anako ndavuga ko amajambo tuvuga twumviriza asha guhindura twiyumvire nge tubona ubuzima bwacu neza canke nabi nikintu gikomeye cyane nje tubane n'inyigisho twiga amashengero zavise ko nuziguhindura nge nubona ubuzima la vie du monde canke la vision du monde cyo bita world view mu congereza ingene ubona life ingene wibona n'ingene ubuzima bw'abantu n'ubw'abandi rero gukomereka biciye mu gusuzugurwa bihagaze mu majambo mabi muri abantu benshi ubuzima bwanyu bagoye kumbure kubera mwabwiwe amajambo mabi ntacu uzovamo ntacu ushoboye uteye nabi usa nabi ingene kimeze ndibuka igihe kimwe mwaka 2000 nibaza ka 2006 hana 2006 ndibaza ico gena niga mu gihugu ca Uganda hamanda ta muri vacances shengero rimwe bategura amakesha veye ngo yanze kubigisha barantumira ndagenda kubigisha sanga niko kimwe abajene benshi hanyuma ndiko ndigisha meje kwica mwe yararandongwa nigisha kuri zaburi 139 psalm 139 amaze kwigisha kuri zaburi ndayigisha kuri direke identité ico turi kutisuzugura kuwe accepta kw'Imana dukunda uko turi kwituvuga kw'ivyiza twatara ku buzima bwiza ko idufite imigambi myiza kukira ama complexe twadufise ndabashinga intezi wanje ndabaha umwanya rero gushinga intahe kugira dusengera abantu baravuga sanga abana b'abakobwa bari beza bo muri abinyuma kavuti wow ni mwiza ukumva akubwiye ikintu utanabona urumva aracubwiye ati nabwiwe na mama nabwiwe nabo tuvuka nabwiwe n'abagenzi banje urumva ugasanga ivyo abandi babona ko ari byiza kuri we abona ko ari bibi wewe abahungu bamwe mugasanga hari abantu biyanka ko ari bagufi ko arababwiye ngo nibikuri ngo ngene kare ugasanga nyene abandi bakiyango ni barebare can you imagine umwe yanka ko ari muremure undi yanka ko ari mugufi wasanga none umuntu yikunda ninde ikibazo ni ikihe nuko umuntu yabaye imiriye nuko yasuzuguwe abwirwa amajambo mabi kuriwe ibi rero ntibitangaje ko natwega bavuga butumwa cyego turongo yaba amashengero ama ministeri n'ibindi ushaka gusanga turiko turigisha tukigisha amajambo kandi akomeye n'ibindi bitandukanye dugusha n'ibintu bikomeye ariko deep down harimo akantu kagasuzuguro ndaza kubona kubyerekeye abagenzi n'inshuti n'abandi basanga bagusuzugura rero amajambo ni ikintu gikomeye conona ubuzima bwacu ikintu kindi gikomeye nico tuma Yesu yazanye ijambo giza gutransforma ngana wiyumvira ndio twabiri tubwira muri Romains 12 abaroma 12 umurongo wa 4 n'uwa 2 bavuga ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence be renewed by the renewing of the mind umviriza how the renewing of the mind which is needed urakeneye to be renewed in your mind urakeneye guhinduka mu byiyumviro ijambo ryarahinduye ubuzima bwa impwemu yawe tonesfi born again inedonuvu yarahindutse cyane mu gishashi yarabwiwe ijambo ry'urukundo haleluya ijambo ry'ubuzima ariko rero mind yawe ibyumviro byawe birakeneye
gatonda kubaho bobine rihindurwe n'ijambo rikubwira ngo uruwera urumugororotse urakunzwe urakunditse uri umwana w'Imana urafise agaciro Yesu aba muri wewe urashobojwe na Kristo kuko aba muri wewe niwe buzima bwawe urumva aya majambo akubwira ibyo Yesu yakoze n'icyo ashoboye gukora muri wewe aya majambo rero afise ukuntu abulverse ivyimviro vyawe n'ubuzima bw'iwawe ndakubwira ko nawe bayemo kuva 2009 Imana inyuguriye amaso ku bikorwa c'ubuntu bw'Imana kuko c'umusaraba ca Kristo n'ubwami bwiwe Imana irahindura ubuzima bwiwe irahindura ngana niyumvira n'ingene nibona n'ingene nabana n'abantu bica birahinduka bigenda birahinduka no musi nacane ko ndakura ibyo byose bigenda birahinduka ngena nibona kandi ibintu bimwe ataco bikimbwiye kubera iki kubera aro mindset mfise no musi ihagaze mu ijambo rya Kristo no kuri Kristo rero amajambo ni ikintu gikomeye adushaka kubwirwa ica gatatu hari abantu makumbure baba barakora ibya mfurambi kuba violé ico bita rape mu Congereza ibyo bire birahabekura cyane ku bakobwa ariko reka mvuge ikindi kintu kuba violé shaka gukorerwa ibya mfurambi uno munsi ntibiba ku bakobwa gusa biraba no ku bahungu nk'umuntu numviriza abantu nigisha ndamaze ya counseling z'abantu batandukanye benshi ariko nasanze ko ari abahungu bafashwe ku nguvu n'abahungu bagenzi babo ivyo birabaho n'amaka situmwe komite zacu z'abarundi n'abanyarwanda kumbe n'abanyamurenge muri kubarankurikira ni ibintu binyegejwe ni ibintu bibera mu mazu y'iwacu kumbe ugasanga n'abakuze ariko babigukoreye aba onkle maze kuba maka abakozi bajya abakozi bo mu nzu ugasanga barononye abana abakobwa n'abana b'abahungu ibyo n'amaka menshi anyegejwe abantu benshi batavugako rero ugasanga ico kintu caramukubisa ahantu kimukubita kuri dignité yo kugaciro umwana w'umukobwa agakura yiyanka agakura yumva atabereye ari dirty acafuye ari sale arenda inye gukundwa atamugabo azomwemera uko ameze urumva ugasanga akantu kiwe k'agaciro yumva afise ku mukobwa ntikigera gahagarara ngo yumva avuga ati wow je ndi umuntu w'agaciro ndakunzwe hari umuntu yonyemera ivyo ni ibintu bibamwe abantu benshi nimba byaragushikiyeko ndasenga Imana ngo kugende ndasenga Imana ngo ikize umutima wawe Yesu wibuke yavuze ngo yaje gusanga ngo ibikorwa bya bamugwaniza mu bikorwa byiwe harimo konona ubuzima bw'abantu harimo ubuzima bwo konona imigambi yo konona abantu kubagirira ibyamfurambi gufatwa ku nguvu abana b'abakobwa ugasanga baronwe n'abantu bubatse birabaho ugasanga umuntu agufasha ku nguvu kandi umuntu wubatse bamwe barabinyegeza mu mitima bakabigendana mu mitima yabo bikaba ibintu binyegeje kumure mu miryango bakabifukafuka ugasanga ni ibintu byinshi byashize ko ikintu c'igisuzuguro agasuzuguro kakubako umugayo kakubako mu buzima bw'iwawe ivyo byose nivyo Imana ishaka kudukiza no kutubohora rero birashoboka yuko ubumbura wabibayemwo canke warabikoreye umuntu birashoboka ko ushobora umugabo canke umuhungu ugeze kuviyora umuntu ngene data uzogenda umusabe ikigongo uzogenda umwandikire umutelefone umusabe ikigongo usenge umubwira uti ndashaka gusaba ikigongo kuko ivyo birakunda gushikira abantu benshi ikindi ca kane gikunda gushikira gutera gusuzugurwa humiliation ni kugira umuntu agukuriye yaba umuvyeyi yaba umurongozi ashobora kuba ku kazi ashobora kuba ku ishure ashobora kuba mw'ishengero canke uwo mubakanye canke uwo muvukana mugabo agukurira ayama gukankamira avugira hejuru mu bantu akaguteza isoni akagukankamira ikintu ca humiliation rero muri yo kote iyo umuntu ari superieur kuri wewe agusumba ubutegetsi agusumba imyaka agusumba muri position kanaka uzi ko ari n'abantu mu mashengero twebwe turongora amashengero usanga dukarira abantu turongoye ugasanga umuntu aradusatusa umuntu imindebo ko nawe ndamaze kubibona kimwe mu byo nakora harimo ko interprete ndaza hano nagiye mu pastor atukiye umuntu imbere afashe micro aratutse umuntu aramututse sinovuga ivyo yavuze bya biteye n'isoni je nanaje n'abashitsi bavuga butumwa abazungu basigaye barambaza yagize iki birankona nayo babwiye ndagira isoni urumva ugasanga umuntu nk'uyo dignité yura yononye igikomere urakimuteye bene data twebwe duhagarara imbere y'abantu ntiduhamagarirwa gukomeretsa abantu abo duhamagarirwa kubafasha gukira ibikomere bafise nico Imana yaduhamagariye kuba abarongozi b'abandi nje twabiri tubwira ngo twebwe twigishe twe kuba abantu batagira inyankamugayo b'abanyamahoro b'urukundo bisha bugufi bafata neza abantu badusumba tukabubaha abo tungana tukabafata tukabahanura abadamu tukabafata nka mama wacu niko babiri tubwene ko Paul hanura Timote na Tito nico biri twigisha mwira dufata abantu tuba dukara twarya umutima rero birashobora gushika yuko ari umuntu wakuze akurya umutima uvuze avuga ati hora tetwa ziba
wowe ushaka kuvuga iki genda hariya umva amajambo nkayo aragushira ahantu wama wumva uri hasi ashaka ari papa wawe mama wawe abo bumvukana bakuru biwawe canke ku kazi aho ukora canke I don't know wo mwubakanye abwira hejuru eka mbe ikintu gikomeye ahantu kandi harakomeye cyane ku bantu muri ko barankurikira mwubatse mumaze igihe mwubatse canke mushobora kuba mwarubatse hari bariko murankurikira kumbe mushobora kuba mbere mwaradivorceje canke mu ngo ziwanyu bimeze nabi bimeze nabi mubifukafukamo by'abarundi ngo niko zubakwa mugabo basanga ikibazo kihari abagore mu kibazo ngo abagabo bacu ngo umugabo ntankunda ngo ntamfinisha ngo ntatetesha ngo ntangira ibijya byose murabibona ngo nafata neza pourtant ikibazo ni ingene uvuga nimba uri umugore cyo bita mu mugore w'ingare mu kirundi avugira hejuru atubaho umugabo amukankamira mu bantu amutuka umugabo avuga nawe ukavuga urumva ukamukankamira ibi siniko ndabibwira abakizwa gusa niko ndabibwira n'abantu mutarakira Kristo umugabo mu bintu byiwe cakunda akunda icubahiro arakunda honor yiwe arakunda ko dignité yiwe y'umugabo nk'umutwe ayihabwa yishirwa hejuru hari abantu nuko murankurikira mama nuko murasenga ngo mana ngo tugendere ngo mana urungo rwaje umugabo wanje wo muhindure Imana yashabwe atahubwo nshaka guhindura wewe Imana yashaka guhindura ngene uvuga abadamu n'abakobwa muko murankurikira Imana ibafashe nimba muri abantu mukankama muvugira hejuru urabona umuntu wese mubwira ibyo wiyumviye bije mu mutwe keba nayo mugani w'abakongomani ugende bukebuke kubera ibyo kubaka biragusaba yuko uri umugore umenye ngene uvugisha umugabo wawe ibi ndayivuga ko maze kubona ingo nyinshi zasambutse abagore ari bazisamburiye bonyene bazisamburiye kubera iki kubera umugore adashaka kuba umugabo we mu bantu ibi jero biri mu bimwe nashaka kuyanganira iyo umuntu uri poshe yandi nkabona umugore urabigize uko mu bantu sininya ko bikubwiye ndaguhamagara nti umvireza ubwo rugo rwawe bandanye ubomora fondation uribomora umunsi yakubise hasi iyo fondation inzu yose kagwa hasi uzosigaruragira ibibazo wenyene atawundaza kubikwegeraniriza bene data hari ibintu Imana yashize mu ijambo ryayo bitubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu bagore mwubaha abagabo banyu soumettez-vous à vos maris la soumission ntisigura ngo kuba esclave w'umugabo wawe kuba umuja w'umugabo wawe ahubwo bisigura kubufata ukamubaha ukamenya ati numutwe wanje je ndi umubiri wiwe urabona ngo Sara ngo yita Abrahamu ngo mwami wanje my master niko yamwita my king niko yamwita yaramwubaha so kuvugira hejuru ukabona umuntu uvugira hejuru hari abantu ukomeretse hari abantu utuma bisuzugura none nawe ntushaka ko usanga wisuzugura kwera amajambo wabwiwe ariko Yesu arashoboye gukiza hariho amajambo rero jambo yarigize umuntu uwo ni Kristo Yesu yaraje kugira ngo ashobore kudukiza yaraje ashobore kutubohora yaraje kugira ashobore kutuza ubuzima bw'insinzi ubuzima bw'umunezero ubuzima tumenye na twitwara sagesse ngena idushoboza kubaho ubuzima bwiza rero hari abantu bamwe ingo zanyu zononekaye zimeze nabi kumbura abagabo barabataye baragenda abandi barabavanga baja ku bagore bo hanze kubera mwebwe muvuga nabi ikono munsi mbwira abagabo nabo tuzovugana hanyuma kumbuye ko narinde umugabo mugenzi wanyu kandi niko ndiga mugabo ndafise icyo nshaka kubabwira hari abantu ingo zanyu zimeze nabi atari kubera abagabo banyu ari bo babi ari kubera mwebwe nawe meze nabi gushika bamererwa nabi bakomoka umugabo agahitamo gutahatevye bamwe mushaka kuba muri ko murankurikira muri abagabo biri kubera bako abandi mushaka kuba muri ko murankurikira muri abagore ubuzima bwanyu bubayeho huko murakijijwe murasenga mingo kwa ba pastori ngo babasengere mutuma ko abagabo banyu ngo baze barane na pastori wanyu ntibakeneye kubana na pastori wanyu abagabo banyu bakeneye ko mwebwe mugira ingeso nziza babigire ingeso nziza umwubahe umufate neza apana kuvugira hejuru turashika twebwe ngaha mu bihugu vya Amerika na Europe Canada n'ahandi dutandukanye ugasanga hari ibibazo bikomeye mu miryango ibi niko ndabivuga sinzi gahandi kumbura mugabo amaze gushika amaze kubona ugasanga ko hari amategeko ngaha yubahiriza agateka k'umugore abagore ntibasire kubaha abagabo babo ngo hare ngo shanga ubu ngo ntituri mu Burundi shanga ntituri muri Congo cyangwa mu Rwanda ngo nguye bya kera umviriza kwera baguha agateka nibisigira ngo cubi bagisha ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana n'icyo twe tugenderako constitution yacu ya mbere ni Bibiliya niki gitabiki ngira murakibona Bibiliya iki niyo constitution yacu ya mbere ni mpemu w'Imana
niwe baturongora ibi bindi by'amategeko by'amakonstitution y'abazungu n'ibindi tugenderako ni byiza badufasha ngena dufata abo twubakanye neza ariko twebwe ikintu cyambere turaba ni ijambo rivuga iki ijambo rivuga iki kuvyerekene tubana n'abantu so hari abantu bashika ngare rero bakagira ingorane ingo zabo zikoronekara ugasanga abantu barahukanye ngo umugabo wanje ngo ibiki n'ibiki umviriza abagabo nabo bashika no ngaha muri Amerika ntibamenye ko bahinduye monde bagiye kubamo reka mvuge muri Amerika nihonde abandi mukumbe muri Canada muri Europe n'ahandi muri Australia n'ahandi ugasanga umugabo ko yamenye kuba adakora ibikorwa afise abakozi mu nzu hashaka kugorora ishati hashaka kugorora ikirato cingana ngo gihanagure nta n'isahani yoza ino nta bakozi dufise mu nzu so bamwe muri ko murankurikira muri Europe muri Canada muri Amerika muri ahandi Europe ingo zanyu zibayeho nabi kubera muri abagabo mudafasha abagore banyu Imana ibagire neza bene data ibi ndababwira ko n'ibintu ndiko ndiga si ibintu nashise ngaha muri Amerika nkora oya ndiko ndavyiga ariko nasanze bikenewe so hari ibintu bimwe mashatana arakoresha kugira ngo ingo zacu zonone kimwe muri ivyo ni abagore bishura n'abagabo babo abantu kumbore bagukuriye bagubwira nabi canke n'abavyeyi baba bakubwiye nabi arakwimiriya ku buryo wisuzugura tugire bona ko ri mwiza waruzi ko uzomenya ko ufise agace wiyemera ni waja mu kiyo kiraba ukabona ivyiza kuri wewe ntubone bibi kuri wewe abantu benshi muja mu kiyo kugira murabe bibi kuri mwebwe muraba amadefu kuri mwebwe burya ikiyo kirakubwira ivyiza n'ibibi biri kuri wewe ariko abantu benshi tuja gukora negativite zimwe twebwe tubone bebe waruzi ko biri tubwira yuko ijambo ry'Imana rimeze nk'ikiyo twirabamo niko tubwira muri abikorino ba 2:18 ndibaza ngo plus nous contemplons cette gloire nous sommes transformés en la même gloire haleluya ngo plus turabye jambo ubwiza bwa Kristo turabwiga tukabishurirwa mu ijambo ry'Imana ubwiza buri muri Kristo nibwo twahawe na twebwe so plus turabwo ubwiza bw'Imana buri muri Kristo tuma dusa n'ubwo bwiza dusa haleluya nje tuma dufise ubwiza bwa Kristo hakarimba Pentecote bunda kurimba ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana ariko benshi kora mwabayimiriye dignité yanyu yononekaye identité yononekaye ntimubone ubwo bwiza bw'Imana buri kuri mwebwe Imana yashaka no munsi ku restaurant iyo mindset ko kwibona iyo vision y'ubuzima ngena wibone ku muntu w'agaciro wambaye ubwiza bwa Kristo wambaye ubwiza bw'Imana rero ico nikindi hama kabaho abana muhanwa umwana agakubitwa ku buryo asuzugurwa hari abavyeyi bakubita abana ukamenga ko kubita inzoka seka ndeka kuvuga imbwa kuko imbwa zimwe ntizikubitwa imbwa ntizikubitwa ngo ngaha ntizikubitwa ariko inzoka niyo nzima bakubita umuntu wese ayibonye arayikubita ayitera amabuye akayikubita akagira iki urabona hari abavyeyi rero bakubita abana umwana bamwe akabakubita bari gusa bakaba ico bita gukemesha ukamumaramaza mu bantu mwibarabara muri quartier bamwe mwaragira ko amapipi mu gitanda mukuze bakabambeka amagunira bagaca bagenda barabazomera muri quartier kikoyoze ica mu gitanda yuyu ivyo nge murabizi bamwe hari abantu vyakora abandi bakabashira mu nkorofani ndazi umuntu nabonye ndi mutonye bamushize mu nkorofani ari gusa bariko aramusunika umukozi wawe ariko aramusunika ngo ko yagize umwanda mutoya mu gitanda none iyo ni punition yabakora umuvyeyi wavyaye umwana so abantu bamwe mwarabaye muri utwo tuntu duto ndiko ndavuga sino beza byose ariko byabatumye dignité yanyu yononekara mukomereka mu mitima ariko Kristo yarazanye umuti yaje kubasubiza ubuzima bwiza ubuzima bw'agaciro ubuzima bw'ubwiza ubuzima bw'intsinzi ubuzima bwo kuba kufisa agaciro ibya kera ukavyibagira pora abantu nibagira ibiri inyuma harabira imbere kwibagira no passé ukaraba ibiri imbere rero ico ni kimwe hama hari ibintu byo gukorerwa torture canke gukubitwa gukubagurwa nige jamana ko ndarondera toca mu kirundi gukubagurwa bijya bagusinzigariza igufa bagusinzigariza bakagukubita bagutortura bagukorera ibibi ni humiliation ni gusuzugurwa bagukorera ibintu biteye n'isoni biteye n'ubwoba mu bigo byacu biragwiriye abapolisi usanga n'abasudu usanga byo bakora ugasanga umuntu baramukorera ibintu nyene ibintu bibabaje bakakononera ubuzima kuko utazigera usubira kumva kuri umuntu w'agaciro ukama wumva imyaka yose umuntu atacumaze bakakwambura dignité yawe uri umuntu wubashwa gukoresha ibintu biteye isoni sinovuga ibintu byinshi bakora bamwe muri ko murankurikira kumbe mwarabikoze abandi mwarabikorewe bene data Imana ashaka kurestaurera ubuzima bwacu tububamwe
ico ni ikintu gikomeye cane co gutortera abandi, co gukomeretsa abandi biciye mu kubababaza, mu kubasinzigariza igufa, mu kubakubita, mu kubafunga, mu kubagirisha ibintu bibi, ibintu biteye isoni, kubarisha amazirantoke. Hari ababikoze mu myaka yahera. Ibintu nk'ivyo ni ibintu vyo gusuzugura umuntu. Umuntu akazokwamana akantu mu mutwe. Hari abayinga, hari abasara bagasara abantu basenga ngo n'amadayimoni. Epuza se amadayimoni, umuntu ashaka gukomera ku buryo asara mu mutwe. Ivyo birabaho. Rero burya turabona abantu bari mu mashengero baza gusenga, tukabigisha ibintu ntidutusha ahantu. Hari ahantu abantu baba bagwaye, ahantu ho gukomereka, ugasanga abantu bama mu makonfli, bama mu ngorane, kumbe bafise ibikomere. Nocubona umuntu afise igikomere co gutabwa, undi afise igikomere co guhebwa, ca abandon, ca rejet, undi afise igikomere ca humiliation. Abantu batatu babanye babana gute? Oya cuvyimaginishe mu kibanza nimba ufise ico gikomere kimwe muri ivyo bitatu, batagushira hamwe n'undi afise ibikomere nka bibiri bindi nk'ivyo. Mubana nabi, murabomorana, murajyana amakomeretsanye, mukishona nabi, mukankana. Abantu bagomba bibaza ni iki kibazo? Dusenge bagasenga mbwa ntihagire déchangement. Hari abakeneye hishurirwa, abakeneye inyigisho yo kuri identité yo muri Kristo Yesu, abakeneye inyigisho kubwira yuko ivyo bintu byose naho byabaye ari umuti. Abakeneye inyigisho kwereka kujana ibwina muri wo mu mutima, muri ame yawe, mu mushaha wawe, kugira ubona aho ukeneye guhinduka. Benshi ashagenda kurondera ama acceptance. Rero hari abandi kumbure kindi gikomeye ko no gushika giteje gikomere kinje gutakaza akazi mu buryo bwo kubeshegwa. Ugasanga umuntu yatakaje akazi, yafise bamubesheye ibintu bitari byo, umuntu bamwandurije izina, urumva bamushize hasi. Biriya kintu yavuze neza ngo umunsi bazogutsinda hasi. Ugasanga umuntu bamushize hasi, watakaje akazi kawe mu bintu bitari byo bakubesheye, canke reputation yawe bayononye. Abantu bakuvuga atujya ujye woramuzi, wazi ibintu yakoze, wazi ibintu akora, wazi ibintu ameze. So kandi ibyo bikakugwa mu matwi ukabimenya. Ugasanga ahantu hose uciye bakubona ko ico kintu atari ukuri, ari abantu gusa shitani yakoresheje bemera gukora volonté yi, baramubeshera. Umuntu bakamubeshera, ugasanga yarabaye imiri ntakica mu bantu, nta jambo agifise mu bantu, kandi atari ukuri. Mugabo abantu nk'abo rero Imana ndayikunda. Iyo babaye imiri n'irya jambo twasoma muri Yobu 22:29, abo bantu Imana hagegeye ikababuranira, ukuri ukaja habona. Mugabo biba byatevye, kandi baba barabakomeretse bikomeye, baba barababaye. Rero birashobora gushuka barabaye muri iyo kategori yo kurenganywa mu buryo bumwe canke ubundi. Mwene data, ntuwihore. Abantu bise tendance yo kwihora. Reka nababwire, uzikora n'ubutumwa abantu bamwe bamwe haramwumviriza abantu babigisha bwo kubabwira ibintu by'abansi banyu. I don't believe in that stuff anymore. Jewe sinkivyizera ibintu by'abantu baguma bigisha ngo abansi bawe Imana gushira ngo imbere y'abansi, umva ngo ukarya ngo basabireba. Jewe sinkizemera izo nyigisho. Izo ni inyigisho zo kwihora, ni inyigisho zahagaze mu buntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Uko Yesu yavuze ngo uzokorera inabi uzumuhezagire, uzokuvuma uzumusengere, niko Yesu yavuze. Ntiyatubwiye ngo ubereke. Nako numviza audio video kare umuntu yapataje umukozi w'Imana yemewe cane, ndamuvuze mwese maramuzi. Mwe karavuga ibintu byo kwereka abantu ati abantu bagukoreye nabi, bagusuzuguye, uzubereke, urabona uzigira ibi nibi. Imana izogumviriza bere data. Twebwe tuhariko tuvuga abantu. Ubutumwa bwacu si bwo kuvuga abantu. Ubutumwa bwacu nubwo gufasha abantu gukira, bwo kubohoka, bwo gukunda, bwo gusengera abatugire nabi n'abaturenganije. Nivyo ubwo nibwo butumwa bw'ubwami, nibwo butumwa bw'ubuntu bw'Imana. Aho umuntu yagukoreye ikibagusuzugura bitarenze kuraba ivyo mwapfuye, ivyo yagukoreye ibyo byose, ashaka kubera kwezi yuko atacumaze, atazovamo. Ivyo ntaco bivuze, je maze gura n'abantu bangaye bambwiye ko je ntari umwigisha. N'abantu bangaye benshi maze gura n'abantu benshi cyane babimbwiye ngo eka ngo wowe ngo nturi umwigisha, ngo wowe ngo wapi, ngo ntaco ushoboye benshi. Ariko bari wrong, barihenze. Kuko umuntu ashaka kubwira ibintu byo gusuzuga, yo gushira hasi ko atashoboye. Mugabo Imana ifite ijambo rya nyuma ku muntu. Rero ntuze wigere wicara ngo ugende wiyumvira kwihora abantu. Nushaka kubapuva kubereka yuko sasa mumeyaona ngo imagasha murabe. Ushaka kubapuva? No, relax. Ndakunda mu gisuda cy'Uburundi ngena bavuga ngo rorashe.
relâche bisigura relax, relâcher, tuza muri Kristo Yesu, witekanire, ubandanye ubana na Kristo ku munsi ku munsi, ubabarire, usengera abantu bagusuzuguye. Hama ikintu cyagandangirize koko inyigisho nzoyibandanya ni ikintu cerekeye ibintu by'ikumirwa ry'amoko. Harabaho humiliation ihagaze ku moko. Ibi rero sintinya kubivuga, jewe nama ndiko ndavuga nti simweka ndeke Rwanda, ndeke Kongo n'ahandi muri Afrika, mvuge iwacu mu Burundi. Ikibazo dufise mu Burundi c'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abatwa bo bumva twarabimiriye turabirukana n'ibindi bitandukanye. Abahutu n'abatutsi ikibazo dufitanye n'iki? Ni ibibazo bihagaze gukomeretsanya. Ya gukomeretsanya, guhojetana n'ivyo kwimiriyana. Uwashaka kwaduka umuntu akazama aragututse ngo wamutwa, ngo wamuhutu. What is that? Je nibiki? Ivyo bitutsi bivahe? Ni kwa shetani. So abantu usanga dusuzugurana byagaze ku moko. Ugasanga swatu n'umututsi wakunze umuhutukazi, iwanyu bahugate bana twebwe amaraso yacu ntavanga. Vice versa no ku bahutu. Bagira bikundana n'umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ati twebwe iwacu ntituza n'abajya abantu ntibigira baza amaraso y'iwacu. Iyo ni humiliation. Kwereka uwo muntu wari wakunze bamuhoresha akamwanka, azokumva yisuzuguye, azokumva atacamazi, azokumva atagacira afise. Nuko bimeze mu mashengero turabikora, turi imiriyano bihagaze ku bwoko. Ni bangahe turaba muri ubwo buzima, turankana, dutemana, twicana. Umuto mu Burundi sikindi nivyo bikomere dufise bimaze imyaka ingahe? Imyaka idashikangira n'ijana. Kuva ku bazungu no byatanguye. Abazungu batudiviza, baratwonona bakaducanishamwo, abwira wo kuri wagaciye gusumba uwundi, kugira ataca amazi ukamusuzugura, ukamutuka, ukamubwira ati wewe rabo ndagusumba. Ibintu gucingiza abandi ni humiliation. So ikiba cycle vicieux. Urumva aho bamwe barabikoze pendant X temps, barahavuye abandi baraje baciye babikora pendant X temps. Urumva ugasanga twama muri ivyo bintu. Tuzobivamo ryari? Nuko murankurikira benshi muri abantu mukirijwe kumuraba muri politike, abandi musaba abavyeyi banyu bari muri politike, abagenzi banyu, twese abagenzi bacu barongoye igihugu n'abandi. None tuzokama muri ivyo bintu gushika ryari? Ishengero ry'u Burundi uko byo tubayemo, ishengero ry'abarundi ni ivyo bibazo tubayemo. Siniko ndabivuga nk'umuntu yari hanze yabyo, ndiko ndabivuga nk'umuntu nari umurongozi w'ishengero i Burundi, nakoranye n'abarongozi b'amashengero. Ni ibibazo bikomeye. Twashika ngaha muri Amerika bikadukurikira, ugasanga abahutu basengera ukwabo, abatutsi basengera ukwabo. Fisi nayo nababwira nyinshi zindi maze kubona ngaha muri Amerika, ariko hari ibindi akeneye ko mvuga. Ariko ibibazo dufise sibindi, ni ibibazo byo mu mitima yacu, ibibazo by'icaha, ibibazo ngira twibona, ngira twiyumvira. Kandi ni ibintu twabwiwe n'abavyeyi bacu bimwe. Abavyeyi bacu ni twabwiwe. Ni banga mwabayimiriye kubera ubwoko bwanyu, mwakorewe ibintu biteye isoni kubera ubwoko bwanyu, ubwo ari bwo bwose. Mwumva katagaciro mufise, muri abantu mungana gute mwumva yuko ataco mushoboye, kora mwabwiwe yuko ataco muzoshika, ko ataco muzovamwo, bamwe kurongora byabananiye. Abati wewe nta muntu azopfa gukunze wewe, uzofata rongo mukaba mwisuzugura. So kamufise ubwo bwoba uri Paris, uri ahantu shetani yakuboheye mu kabwate, abwiye yuko atacushoboye, uri mubi, enga nureha, enga nusa, uva mu muryango mubi, ibintu nk'ivyo. Ivyo n'ibinyoma n'amaliza yo. Nababwiye ntizi nyigisho sinzoja kubabwira, imwe nabimenye kubabwira by'amaverse menshi. No kuganira nk'abaganira nyene, no kuganira nka bene data, uganira nk'abagenzi, no kuganira nk'abantu dufise ibintu ko turahura mu buzima bwacu bwa misi yose tubamo. Hari abantu muko barankurikira mugendana ibikomere byinshi, bamwe muvyubakiyeko. Ndasenga Imana nimba wubatse ufise ibikomere ibigukiza, nimba ushaka kubaka ibigukiza. Hari abantu mushaka kurondera identité yanyu kwera ibikomere bitandukanye mwahuye nabyo. Mufise bamwe muhungira mu mpuzu, waruzi ko bashaka guhungira mu mpuzu nziza ugira covering humiliation afise kuri we. Shame, cyo bita shame mu Congereza, la honte mu Gifaransa.
ya umuntu agahungira mu bintu by'ugura ibintu byiza by'imiduga ugasanga umuntu yahindutse asiga ashaka kwerekana ko ari umuntu watari kugira ngenda covering isoni afise mu mutima wiwe. Ivyo bintu n'ibintu birafuka ntibikuraho. Yesu yaje gukuraho. Yohana umubatizi yabona Yesu muri Jean 1:29, Yohana 1:29 yavuze ati nguyu umwagazi w'intama ukuri caca bari mwisi. Voici